Umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye ahije kudutera iteka kutwakira nk'Abepiscopi Anglicani mu Burundi, kandi kuri iyi tariki twabibonyemo akanyamuneza kenshi kuko bihuriranye nuko amaze imyaka 4 ariko butegetsi muri iki gihugu. Hanyuma rero mwaratuganiririye kandi aratwigishije kuri byinshi, aratuganiriye kuvyerekeye politike y'igihugu, kuvyerekeye ubutunzi mu gihugu no kuvyerekeye imibano. Hanyuma natwe rero twahijije turamucira ku mayange ico twiyumvira n'intererano dushobora kugira nk'ishengero kubijanye n'imbono kazoza y'umwaka wa 2040 igihugu cifashe n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Tuzoshishikara guterera nk'uko ishengero Anglikane ryamye riterera kuva ari gishingwa muri iki gihugu mu bijanye no kwigisha abanyagihugu, mu bijanye n'amashure, mu bijanye n'amavuriro. Hariho n'amavuriro ishengero ryari ryaratanguye, hanyuma leta irarifata ariko twasavye yuko bo yadusubiza kandi yabitwemereye hamwe n'andi mavuriro tuzoshiraho. Yatubariye ko leta izodufata mu mugongo neza. Ikindi tuzoshishikara gufasha kwigisha abanyagihugu kugira ngo babone nk'uko nawe abibona, kuko uyu mugambi wa 2040 n'ibihumbi 2060 suwa president wenyene, suwa leta rongoye n'uw'abanyagihugu bose. Cyo gituma nk'uko yamabivuga ati turi hamwe twese birashoboka. Tugomba rero kumufasha kwigisha mu banyagihugu benshi turongoye kugira ngo batahure uwo mugambi, umwe wese azane intererano yiwe.